sinzi umuntu yavuze ngo ntuzurondere icyo upfa n'ab'isi ngo ukibure, nimba ugomba icyo mupfa haguruka uvuga ukuri gusa. Uzoba uronse icyo mupfa n'ab'isi. Ntiwigore urondera kure ngo nokora iki ngo ntate n'ab'isi banyanke. Oya, ukaba ugomba kugira icyo upfa n'ab'isi, ntibikugore, haguruka uvuga ukuri, kubera ikinyoma nicyo giganje muri ino si. Imana idufashe cyane. Abantu mu isi iyo uvuga ikinyoma baranagufasha bakagihingura kikaba cyiza. Imana ishimwe cyane. Muzi ingane babigenza kugira ikinyoma kiri kukuri, ikinyoma bagisubiramwo incuro nyinshi. Nta kindi ikinyoma kugira gihinduke ukuri, nuko abakivuga bagisubiramwo incuro zingahe? Nyinshi. Abantu bagatoba kikimenyera kikitwa nyene ko ari ukuri. Ariko ni ibintu bigoye abantu b'Imana ngomba kubabwira uno munsi. Sinzi umuririmbyi yavuze ngo nimba urimwo neza gumamo. Imana ishimwe cyane. Nimba uri muri Yesu ukaba urimwo neza gumamo.